igihugu kifisaho cavuye yego kifisaho kigeze kandi ivyo no mu rugombo hari igihe higeze kuva ibombe ivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibombe ivuye mu gihugu cy'u Rwanda ntavyuzi ko ari ibombe igeze mu Rwanda igwa mu rugombo. Vyemeza ntabyo abanyarwanda bavuga ko bakubise ibombe mu Burundi. Ntavyuzi igihe M23 igera Uvira. Nyibutsa igihe M23 igera Uvira nuzi ko ari bombe yaguye mu rugombo. Amakuru yaravutse. Byaraguye mu rugombo. Ari bombe yaguye mu rugombo. Ivuye mu Rwanda ariko. Ese abanyarwanda bayiteye none. Yavuye mu gihugu cy'u Rwanda igwa muri Pemporto yajiva kazi bari umunyarwanda yayiteye. Iyo yajiva hose. Simbi. None se M23 bayiteye none. M23 n'u Rwanda. M23 se abanyarwanda none. Makuru ntayuzi gutega. Rero umuntu ashoboye kuvuga ngo kudeta ngo ivyo ni ibyifuzo byabo kandi baramaze no kubigaragaza inshuro nyinshi ngo byarabananiye. Ntabyumva rero abo rero Kagame ni yavuze ati numwijogonyoro dukoresheje terme yawo umwijogonyoro kuri nukwijogonyora ntuzenga arona kandi ntuzenga yakunda gukoresha akarubita masturbation cérébrale kwikinisha mu buryo bw'ubwonko urabona ni igihugu gipanze ni igihugu kirimwe abagabo ni igihugu kirimwe abantu batagugumwa rero abo bafise ivyo vyifuzo vyabo ngo Bujumbura tombe ngo kudeta izo n'indirimbo bamye baririmba muri mwijogonyoro wabo ari abantu bumengo nta kandi kazi bafise atari kuvuga Burundi hari ibinyamakuru cyitwa nka igihe hariho iki kinyamakuru cyitwa Mama wa Gasabo Baskovia barafise igenge yabo baca bicara ngaho je kisama kinanga nutubwe mu Burundi ko atanumwe yitayeho ivy'abanyarwanda nta numwe jewe nuwambaza tumuyobozi wo mu Rwanda n'umugenzi Paul Kagame nyakubaho wenyine na nujya nduhungire Olivier Nduhungire yarakubrotse barabuzi ivyabo ko mbona hari abantu nabonye inzara igombi bice namba ari mu ruhengeri namba ari hehe abantu inzara igombi bice ntibofata bagafata uwo mwanya bagira ivyo biganiro bariko barayaga kuri ivyo bibazo by'abene gihugu babo ese babona yuko amakuru abanyarwanda bakeneye ari kuvuga Burundi ubu Rwanda rushobore kubaho twarabarondera independence birakwiye twarabahaye igihugu sivyo ivyo navyo twarabahaye igihugu mon frère twarabahaye ijana kwijana kubera impamvu simbizi impamvu si yindi u Rwanda gwari kubaho iryo Rwanda gwari kukiye n'Uburundi buri kukiye none gwikukiye ari inde yapambaye baragwanye nande mbwira atravise intwari yacu rwagasore wapambanye yazanye amadosiye muri oni aragenda gusigura dukeneye ubwigenge u Rwanda nawe ninde katuzobabaza bazotubwira muri commentaire baze abanyarwanda bemera yuko Gregoire Kayibanda yabarondereye nayo kwikukiye none uramwemera nawe ko ari we yarondeye ntayo kwikukiye Gregoire Kayibanda Bese yatwara ni kimwe muri ivyo base Gregoire Kayibanda bace bemera abarundi bakoze ya procedure bace banamwica bro ngenda ndumwe man uzi ko abanyarwanda yamwishe man bro uba baje banabamesha bace baruye agatipe y'agatutsi kitwa nde agatipe baje amagatuzi kamwisha avuye kora umwana muntu zenya kandi ari umututsi yitwa nde bindi ya Rwanda biroro le Rwandais qui a tué itwa Gonzalve Muyenzi le Rwandais identifié comme auteur principal et Gonzalve Muyenzi réfugié rwandais tutsi gisomere basi gisomere ba namba ibigwanisha Burundi bufise isandugu imwe ishobora guturika imwe inzu iri ari kiyago nigeze kubona dernièrement utwa Scovia ari muri Sena y'u Rwanda uri mufaso no mu Rwanda yego yari muri Sena yaragiye kwishuza yaragiye gusaba ifu kawunga yareka kawunga barafise n'indagara zabo mbe zitagute zirura bazita gute zandagara no mu cyamake yaragiye gusaba ifu n'indagara muri Sena yaragiye gusaba agafaranga inde Scovia kuko hari amakuru mfise avuga yuko leta bagiye kwishuza hari amafaranga M23 iversa muri kiya kinyamakuru cyabo muri M23 itanga mu Rwanda ego itihereza kiya namba ari Mama wa Gasabo kuko urazi neza yuko Scovia yigeze no kugenda kubagendera
ibunagana bakiriza bunagana. Witonde Scovia ni umumenyesha makuru w'umunyamwuga. Impamvu ndabikubwira ko ari umunyamwuga nuko ari umuntu ashobora kuja kurondera none Scovia nyene mu kiganiro muri sena yabo yavuze ati ni sena yabo ni sena bayita sena amateka ni sena bayitwa nyene sena wabo sivyo bikora byose bigirwa n'umukuru w'igihugu wabo. Urumva ni ibintu nyene by'akajagari by'urudubi hanze. Urabona neza yuko no musi abanyamurenge baheruka ngaha hari ukuri bashize hanze. Hari umunyarwanda witwa Badrama hari ukuri yashize hanze. Natwe ziya platform nyene bakweka ko turazifise muga twe natwe dufise ukuri kwabo. Bibaye ngombwa nazo uko kuri kwabo ari bo nyine bazoba babitumye kandi bizobabera nabi kubera ibihe byiza cyane kuri mukunzi wa Utamu Podcast. Nizere ko mumeze neza cyane abari mu Burundi n'abari mu makungu. Ibintu ni bitatu bishobora gutuma unezerwa, harimo kugira amafaranga, kugira umuryango ndetse no kugira amagara meza. Nta kindi kitunezera nka Utamu Podcast atari ko tubafise nk'umuryango wagutse. Mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Muri ivyo biganiro byacu tubazanira abatumire batandukanye, harimo n'uyu mubona imbere yanyu bamwita Idris, ariko wewe abantu bamuzi ku izina rikomeye cyane Simbizi wa Semavumba. Urakaza neza cyane muri Utamu Podcast Simbizi. Murakoze cyane. Simbizi nkeneye ko abasimbizi wawe undi nyene. Simbizi wa Semavumba bimeze biteze? Je bimeze neza. Je ndaho nyene ndashima. Hama nduku nyene. Uruko nyene? Imbere yawe orange. Aka orange. Warahinduye? Bon. Bivana twararonse umunezero uvanze nikiza. Byari ibintu bibiri byabaye instantané. Intamba mu rugamba zironse itike ryo kubandanya mu mapure. Congo ironse qualification yo kuja muri mondial. Agasanduku kare kabitse dukoresho twa gisirikare karaturitse. Abantu twari kumwe bari bazi yuko ari amafe d'artifice ariko twa turacelebra. So rero bica nisanga natashe presque bukeye. Ego ndiko ndagerageza kuguca hirya nino gira ndabe ingene gihugu ingene kimeze. Mbone yuko abene gihugu yuko ingene bakiriye ivyo bintu kuko urabona twebwe twakuze mu bihe ari bihe twaciyemo. Ndibuka nko muri za 2001 hari n'igihe n'ikigori gusa ikigori gituritse wasanga tugiye kurara muri kushe ari ikigori. Sinzi yuko kushe uyizi tukaja kuryama mu myumbati ari ikigori gituritse umuntu yayikara arotse ikigori ukumva kubera imitima y'abantu ntiyari itekanye sivyo. Mugabo urabe ivyabaye mugabo ugaca après x temps ugatembera ukabona ingene abene igihugu baremye batekanye bashobora ituze gusa umuvugizi we gisirikare amaze gutanga itangazo n'ubushikiranganye ukabona yuko abene igihugu bose baremye. Uravyumva ico ni kintu mvuga neza yuko ni kintu ejo cyampaye ikigwa kinini ya cyane. Igihugu kifisaho cavuye kifisaho kigeze kandi ivyo no mu rugombo hari igihe higeze kuva ibombe ivuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibombe ivuye mu gihugu cy'u Rwanda? Ntavuze ko ari bombe igeze mu Rwanda igwa mu rugombo. Vyemeza ntabyo abanyarwanda bavuga ko bakubise ibombe mu Burundi. Ntavyuzi igihe M23 igera Uvira. Nyibutsa igihe M23 igera Uvira ntuzi ko ari bombe yaguye mu rugombo. Amakuru yaravutse. Yaraguye mu rugombo. Ari bombe yaguye mu rugombo. Ivuye mu Rwanda ariko. Ese abanyarwanda bayiteye none? Yavuye mu gihugu cy'u Rwanda igwa muri Pemporto yajiva kazi bari umunyarwanda yayiteye. Iyo yajiva hose. Simbizi. None saba M23 bayiteye none? M23 n'u Rwanda. M23 s'abanyarwanda none? Makuru ntayuzi gutega bro. Mu biganiro bamukora ngaha bagenda muri Amerika Kagame agenda gusinya amasezerano. None uvuga ko atari u Rwanda gute? Reka turabigaruka ko abanyamurenge baheruka ngaha. Bavuze ko formation bayihawe he. Nta munyamurenge bariko baravuga ngo u Rwanda ngo rwamuvuje avuye. Ntugamuvuje avuye kugwana muri Kongo. Hama yaravuye kugwana muri Kongo formation yazikuye. Numva ko yazikuye mu Rwanda. Numva Braza bisigura yuko urusasu rwose rwavuye muri territoire iri contrôler na M23. Bisigura yuko ni territoire iri contrôler n'u Rwanda. Rero ico gihe rero hari gisasu cyavuye muri yo perimetre.
kiraza kigwa mu rugombo titeza abene gihugu rero nayaze nabo jewe ngiyeyo bavuze ati nubundi twaciye tuza kubiraba bisigura yuko abene gihugu b'abarundi hariho urugezo bamaze kugera ko kwakira ibintu ku buryo atari kibyo cyose cyo bahungabanye voilà bizeye inzego z'igihugu barizeye leta barizeye inzego z'umutekano barizeye igihugu mu mpande zose n'abari nyabune n'ambari hose umwene gihugu umutekano barazi neza iyo wajuva iyi ni resultat y'amaraso menshi yasesetse uno musavuze ati kamwe kano ka orange kubera kabisa nararushe wararushe cyane wararushe siwe wenyine abarundi bamwe benshi ntibari baryohewe abandi bari baryohewe bivanye n'ibyari byabaye kuri stade Intwari Burundi bwatsinze Chad ibitsindo 4-0 ariko ivyakurikiye nko kwa rubivuze ububiko agasanduku kamwe katuritse reka uraza kubidusigurira neza agasanduku kamwe rero iyo nkuru niyo nashaka ko tunadugirako abantu bavuze ati uburundi Bujumbura tombe Bujumbura tombe akasa gapira abasi mumbona kazoza barazi niyo bazoherera abasi bazoba bari muri za Chelsea banyange ngaho reka ahantu Bujumbura tombe boza gukina umupira ntibikunda woragira singizo ntibikunda rero niho nagomba guhera amakuru ejo yacicikanye avuga yuko igihugu cy'u Burundi ngo kudeta igihugu cy'u Burundi caguye hasi igihugu cy'u Burundi ubunyene baracanyemwo kwigereza ya 31 wewe babonye gute nka simbizi wa Semavumba nduga kwijambo rero nuvuga neza yuko ivyaba abavuze ivyo ego bavuze ibyifuzo byabo kandi ubwo n'uburenganzira bwabo harabifuza yuko ubona yuko uburundi butari uburundi bonuko sivyo yego ndakumva mugabo rero baca bamaramazwa nuko abarundi bamaze gutahura yuko ibiturimwo yego byavuye kure uramvaga bro rero umuntu ashoboye kuvuga ngo kudeta ngo ibyo ni ibyifuzo byabo kandi baramaze no kubigaragaza inshuro nyinshi mugabo byarabananiye urabyumva rero abo rero Kagame niyo yavuze ati numwijogonyoro dukoresheje terme yawo umwijogonyoro pour nukwijogonyora ntuzenga haruna kandi ntuzenga yakunda gukoresha akarubita masturbation cérébrale kwikinisha mu buryo bw'ubwonko urabona ubwo burenganzira kuko Imana mukure mu muntu yamuhaye amahitamo muri ayo mahitamo rero yamuhaye no kwikinisha bibamo rero umuntu ariko arikinisha rero uramureka kuguma mu kwikinisha kwiwe namba bayibaza yuko Uburundi si umukate oya iki ni igihugu kandi cy'abagabo cy'abagabo kandi kirapanze ni igihugu gipanze ni igihugu kirimo abagabo ni igihugu kirimo abantu batagugumwa rero abo bafise ivyo vyifuzo vyabo ngo Bujumbura tombe ngo kudeta izo ni indirimbo bamye baririmba muri uwo mwijogonyoro wabo muri iyo masturbation cérébrale yabo abo ni bantu ushatse kuvuga masturbation cérébrale nabo bantu bameze uko nyene bafise ivyo vyifuzo bihwaye n'ivene bagenda barandika haranabona ciye mbona mu Rwanda ubwo nyene baciye bategura inama ikiganiro c'ikibiriraho batangura kugira ama commentaire ku Burundi urabona mbabarire ntuhave urengera abantu sibyo tugende tuvuga abo bantu abari ko uvuze mu Rwanda mengo uvuze abantu banaka bose n'abakoze ibiganiro by'ikibiriraho hariho hari abantu umengo nta kandi kazi bafise atari kuvuga Burundi hari ibinyamakuru cyitwa nka igihe hariho iki kinyamakuru cyitwa Mama wa Gasabo Baskovia barafise igenge yabo baca bicara ngaho je kisama kinanga nutubwe mu Burundi ko atanumwe yitayeho iby'abanyarwanda nta numwe je nuwombaza tumuyobozi wo mu Rwanda numwe genzi Paul Kagame nyakubaho wenyine na nujya nduhungire Olivier Yarambrose yarakubrose ngahora muvugana we yarambrose gusa kuri X yarambrose urumva so rero Olivier Nduhungire twebwe ibiba mu Rwanda iwabo nta nukenera kubimenya mugabo twebwe ibibe i Burundi ngaha baca bagira ubwo nyene etage nero ako kwihera baca biyegeranya ubwo nyene kwihera makuru abanyarwanda babo hari cyo none abanyarwanda babo amakuru y'u Burundi yabafasha iki kumenya umubanye ese y'iterambere ry'u Rwanda yakeneye amakuru y'u Burundi bese barabuze hari gano yigeze kubona barabuze amabarabara yabo bari karubakwa barabuze ivyabo ko mbona hari abantu nabonye inzara igomba ibice namba ari mu ruhengeri namba ari hehe abantu inzara igomba ibice ntibofata bagafata uwo mwanya bagira ivyo biganiro bariko barayaga kuri ivyo bibazo by'abene gihugu babo ese babona yuko amakuru abanyarwanda bakeneye ari kuvuga Burundi
birashoboka navyo bikaba biri mu bituma bo batera imbere bamwe bamwe. Namba kugira ubu Rwanda rushobore kubaho twarabarondera independence birakwiye twarabahaye igihugu. Sivyo? Ivyo navyo si twarabahaye igihugu. Mon frère twarabahaye byemeza 100% kubera impamvu simbizi. Impamvu si yindi. U Rwanda gwari kubaho. Iryo Rwanda gwari kukiye n'Uburundi buri kukiye. None gwikukiye ari inde yapambaye. Baragwanye nande mbwira atravise intwari yacu icungu oya si incungu ni intwari warondeye wapambanye yazanye amadosiye miliyoni aragenda gusigura dukeneye ubwigenge u Rwanda nawe ninde katuzobabaza bazotubwira muri commentaire. Okay, ni Kayibanda, Gregoire Kayibanda. Base abanyarwanda bemera yuko Gregoire Kayibanda yabarondereye nayo kwikukiye. None uramwemera nawe ko ari we yarondeye ntayo kwikukira. Gregoire Kayibanda. Bese yatwara muri 62. Urabyemera none wewe? Kandabe nani? Cyenda kunda kurondera udu preuve. Hamwe Kayibanda ari we yatwara. Mpamvu na aeroport ijya i Kanombe yitwa Aeroport International Gregoire Kayibanda. Kandabe Gregoire Kayibanda. Gregoire Kayibanda. Nese usanze ariyo biraza kugufasha iki? Muri incungu y'u Rwanda. Incungu y'u Rwanda. Intwaye kwikuki. Ariko ntituzakuba ntuci byemeza ngo Bo ntaco ngomba ndabe gusigiye atwara igihe baronkira yo kwikukira. Aca bincunde niwe docha twica yuko ariyo ntwari yabo. Intwari yo kwikukira. Haje umunyarwanda wese azi ko amayibuka. Intwari yabo. Gregoire Kayibanda yabaye president kuva yari gamana. Kandaho. Il fut président yego ni incungu. Ariko kuba president ntibisigura ko icumbi cy'umuntu cyane. Indira gato 1962. Gregoire Kayibanda yari president wabo baronse nayo kwikukira igihugu cyabo gitwagwa na Gregoire Kayibanda. Abanyarwanda bose bazi bashimira Gregoire Kayibanda kuba yaremeye arasinya aremera yuko igihugu cy'u Rwanda kivuye mu minwe y'ababirigi. Nese yasinye cyo umukuru w'igihugu none buke. Buke nta ruhara ko yaba yaragize kugira u Rwanda gwita u Rwanda. Ariko nturi havutandukanye nuko bemera n'ibindi nabyo byuko hariho wagwanije ibi byagwanywa ibe ni byaho. Mugabo tumenye ati kugira d'abord baronke igihugu cyitwa u Rwanda kitari sous-tutelle. Atavuga ati iki ni igihugu kirimo amadrapo kirimo yindi drapo. Ninde yamanuye idrapo gukaye mu biri y'abazungu wayimanuye Gregoire Kayibanda. Rero abanyarwanda bose bakomba kwishimira incungu yabo nde Gregoire Kayibanda. Rero ibindi navyo kuko banse Gregoire Kayibanda bace bemera kwa gasore ni kimwe muri ivyo. Base Gregoire Kayibanda bace bemera abarundi bakoze ya procedure bace banamwica bro ngenda ndumwe man uzi ko abanyarwanda yamwishe man bro uba bajaba n'abamesha bace baruye agatipe y'agatutsi kitwa ndi agatipe baje amagatuzi kamwisha avuye kora umwana muntu zenya kandi ari umututsi yitwa nde naco reka uwishe ntuzenya uwishe ngenda ndumwe reka tubane n'ikiganiro Lindi lo Rwanda birorwa lo Rwanda kiyatiwe yitwa nde ngenda ndumwe voilà ngenda ndumwe ndagashira no mu cyongereza lo Rwanda ndandika igifaransa kinyaruka kugira bampereze inyisho lo Rwanda yitwa Gonzalve Muyenzi lo Rwanda identifié comme moteur principal. Attention ngenda ndumwe no yapambanye cyane kugira turonkira yo kwikukira iyo ni untold story. Buga ayo makuru benshi ntibaza bayavuga ko burya ari ukuntu umwana w'umwami ko ari umwana w'umwami bamupushinze baramuha promo mugabo ngenda ndumwe bamushira ku ruhande n'amakuru ahari. Turumva yavuze origine zo ngaho muri Butanyerera. Oya ntuzenya ngenda ndumwe ari umuhutu wibutanyerera ariko Butanyerera rero bari abanyarwanda bafise imyara ati none umujama turondera yo kwikugira gute reka basi tumwice kugira dufarisifye n'amatohoza. Nyemerera tubanye n'ikiganiro twateguye kuno munsi iswe nakubwiye yitwa nde Gonzalve lo Rwanda identifié comme l'auteur principal de l'assassinat du premier ministre burundais Pierre Nano le 15 janvier 1965 et Gonzalve Muyenzi réfugié rwandais Tutsi
byisomere basi wewe byisomere basi on a identifié comme l'auteur principal de l'assassinat du Premier ministre burundais Pierre Ngendandoumwe le 15 janvier 1965 et Gonzalez Muyenzi, réfugié rwandais Tutsi et employé à l'ambassade des États-Unis à Bujumbura. Il a battu Ngendandoumwe de plusieurs coups de feu devant la clinique Prince Louis. Yamuhoye kumuronderera gusa umuntu aguha igihugu akurondere witwe uyu Gonzalve Ngendandoumwe niwe yatumye Gonzalve yitwa umunyarwanda aba mu kumushimira in bardaratete amasase menshi icyo rero nicyo kibazo narengeye kugaruka ko rero kumbure mu Burundi haraye havuzwe ibintu byinshi na cyane nyuma ya bino byarayibaye mu gisagara ca Bujumbura muri ka militaire base ahasanzwe habikwa ibikoresho bimwe mu byo Burundi bufise byanezereje benshi bibaza n'abandi abari hanze babanezerewe bamwe kuba Uburundi butakaje kuko n'igihombo ku gihugu wewe ubivuga kwiki nka Simbizi abanezerejwe n'ibyo bintu ubafata mu ubaho ubuhe butumwa novuga neza yuko umuntu yanejerezwe nje ibintu hariho imice ndabibonamwo icyambe ndabibonamwo yuko Uburundi bufise ingufu namba ibigwanisha Burundi bufise isandugu imwe ishobora guturika imwe inzu iri mu Carama ibiyo bikameneka haja nikanze ni demonstration de force jewe nta kintu jewe ntuze yaranyispiye cyane ndamukunda cyane nyene iteka ndi kuriyo Leve yarigeze kutwerekana twigisha yego yarigeze kwerekana twigisha avuga ati jewe mu buzima sinigera ndaba kote negative y'umuntu kubera ntakiri bumari ndaba positive je burya ibi bintu byaraye bibaye je nabibonyemwo ingufu Burundi bufise ni nayo mpamvu ubona Uburundi butinyitse uno munsi ngaha muri Afrika bidusigurire twumvise ko wabonyemo rero naguha akarorero isanduku imwe yaraturitse y'ikigwanisho sibyo isanduku imwe ni isanduku oya ni imwe yaturitse kubera iki kandi ari ububiko irya sanduku ni kugiturika none ububiko nese amasanduku sama box irya ni box imwe yaturitse sure yarimwe gusa yari mu tuzigo utwo tuzigo rero kamwe gaturitse gusa n'uri mu Kamenge yarumva neza ati ari ikintu higize iki kibaye bisigura yuko Uburundi ibiyo by'amazu niyo mpamvu bakubwira ati nibanga giki rya gisirikare uwo muntu yaninahaje numwe bagomba guca intege abantu abadakeneye yuko abantu babona iyo yindi side wabona nko kumenga ibintu ngo vyaturitse none haturitse ibiki ico kintu Burundi bufise gituritse igihugu cyose kija kibanyamugigima urumva ko ico gihugu wowe gitera kikirungisi wawe umva se gito none ukereka voilà naho rero je ncanja kifise orientation ibaze bijya kiraka oya byo cyokora ibindi gaturikiye mu nzu ata cible kagiye kurondera ibaze rero kijya kintu bakigupimiye ko wewe ngo babikurungikire wewe cyo bari kibazo bikomeye iwawe niyo mpamvu rero n'icubahiro y'amavuga ati ingabo zanje ndazizi nivyo fise ndabizi mwebwe Uburundi je ndamanda bingena abanyarwanda bavyita kwijogonyora bagafata udushoboka bakirumviriza mon frère urumva ziremere iri kurakoresha ego nabo nkoresha amaterme nkawe nabo nyene bakoresha bagafata udushoboka bakiruka ngo akwereke yuko akaze utugozi mwe twebwe dukora ico bita ibanga ya gisirikare ara Napoleon ivyacu ntibivugwa uravyumva gusa bigeze hiyo bibera uraza kumenya ati Umurundi yaje urabivaga mon frère bisiguri oya wo bibaza Somali Murundi aho yagiye ingene byagenze voilà ibi rero vyabaye bijya bamwe bakanywa amashampanye uravyumva kwari kugira bahuvye abantu babayovye ntibabone yuko Uburundi bufise ibigwanisho bikomeye nico bahuvye kurumva ngo byaturitse byagize iki tinone gasha ko vyaturitse n'uri mu ruziba n'uri Gihanga akabaza ati ivyo bintu biko biraturikirahe raba base iri ku Musaga none umunyagihanga nawe yohungabana gute
we numva yuko hari ikindi kintu urabibaga mon frère cyane hari ikintu rero nibajije rero abo babivuze cyane cyane abantu batari mu gihugu cy'u Burundi bahunze n'abanata igihugu bagira oya n'abantu bagiye la majorité y'abanyivyinye n'abandi sivyo bandika n'abanata igihugu bagira oya hariho n'ababo bahisemo kwitwa impunzi impunzi nta gihugu bifise yego ndavyemera mugabo hariho n'abandi nabo atari impunzi bafise ibihugu byabo barimwo abaje n'abanyarwanda dufate karibo ni u Rwanda none ntibazwi oya n'ibindi bihugu vyanditse ariko hari ibihugu vyanditse biko birahoza u Burundi kuri ivyo bintu byabaye mugabo abanditse bavyina turabazi okay urazi yuko bari bavuze ngo barungise ngo ni drone yabo ngo yaje gutera drone ya hehe ngo yabo rero umunezero wabo bantu canke sivyo bintu kuba byabanezereje wibibona mwiyihe social n'urukundo n'ugwa ibyo cyo baba dabora abo bantu ni bamwe bitinya nka Burundi nta rukundo bamwe bakunda Burundi ko nushaka gukunda Burundi ugakunda ugasabira urupfu mugenzawe cyo ukifuriza intambara bene wanyu uri umurundi nyawo uzi neza intambara ikikora ntumbwira ko ukunda Burundi ukabwifuriza intambara ahubwo namba uzi yuko ufise ibyiyumviro cyangwa ibintu ushobora gukora byofasha kubaka igihugu uraza ukifatanya n'abandi mu kucubaka mugabo ntucu ubyina urabyumva abantu rero bashobora kuba ariko barabyina pokura mama ngo hariho ibi byaturitse ngo hariho ngo byagenze kunuko amakuru nyene abagomba gucivuta abantu abo mwe nabo ni bamwe bitwa inyanka Burundi baranka Burundi baranka Barundi yego uravyumva nabantu banka Barundi ko naho byo bari grenade imwe yaturitse ni grenade y'igihugu ni igikoresho kiba cyaguzwe mu makori dutanga kandi muri ayo makori n'imiryango yabiri imwe mu bayatanga n'amafumba biga n'ibigwanisho bihari pour défendre la nation biri hajya ni defense hame igihugu cotegwa uravyumva mugabo nabo niyo bari mantrene hari byo baturitse yego iyo none bagiye za muji namba ari mu juju namba ari numbaze hariya hose za igihanga bahita gute kumutukura none navyo baturitse ntibazandika makete ngo ejo ngo tuzoturitse ibyo duturitse none agasa udusandugu twiruta twaduturikije ntama babigize habaye ikibazo tugaturika nta kibazo gusa nuko ico gihe baba bafise ibibanza bagenda kwiturikizamwe baba babiteguye mugabo uno munsi Imana ishimwe uno munsi umurundi arazi yuko Burundi bufise ibigwanisho nta kindi cyangwa nkasinzira gusa babijejwe bongereze ubwirinzi bwavyo kugira ibi nkibi ntibisubire kuba yego hari igihugu byigeze kubamwo mwene ibi muri Congo Brazzaville quartier yose byarabaye no muri Chad byarabaye byarabaye mu kumugwa mukuru wa Chad byarabaye muri no muri Ukraine byarabaye muri Mozambique byarabaye kuva mu 79 nimba ntihenze kugeza no munsi muri 2024 niho nshyatse kuvuga bimaze guhitana mwene ibi bintu bimaze guhitana abantu bagera ku bihumbi 30 bavyita catastrophe technique ejo ibi byabaye ndi kumwe n'umuhinga yavyize twari kumigisha muri kaminuza y'u Burundi reka arabinsigurira ambwiye ati zini catastrophe technique ni hakugihoza umwuzure ni hakujya isokisha uravyumva ni ibintu biba ni uko hoza nk'ikintu nyene akaza y'igihuhusi cyangwa yatwicaye ngatucaye kuri Tanganyika Tanganyika duka tsunami igahitana akazi miyaga ivuye voilà na makatastrophe aba rero nabijya rero biri muri ayo makatastrophe haro catastrophe naturelle akaba na catastrophe technique yani technique ni technique yani technique yani catastrophe technique y'ibintu urumva biba byabaye yego kandi uko bigenda kose hari abahinga urumva umwigisha ariko arabinyigisha no yamaye aforma n'abapolisi n'abasoda kugira habaye nkibiza mwe nivyo yego ibintu byarabaye no muri Tanzania rero message yawe woha umurundi no munsi yabibonye nuko yabyumvise wo umubwira iki kuko abantu bari ko barirukanka mwibarabara byari bikomeye bamwe banagombe hatabaho ihumure ngo ritangwe n'ubuvugizi w'igisirikare cyangwa na ministère de l'intérieur ngitangwe message abantu bari bamaze kugira ubwo bavuga ati turahunze karabaye niye message wo habarundi message no habarundi ni babandanye bizera inzego zawo inzego zirakingiye igihugu inzego zirakunda abarundi biraryoshe yuko nyakubaho umuvugizi w'igisirikare amaze kuvuga ijambo haci habituze mu gihugu cyose urumva neza yuko no munsi abene igihugu barafitiye confiance cyane inzego z'igihugu ni ibintu byiza cyane se barundi abikije ku rubuga rwiwe rwa X cyangwa se Twitter ya kera yavuze yuko ahojeje imiryango aho kandi abizeza yuko ahumurije
yongera agahoza n'imiryango yashikiwe n'ibibazo byavuye mw'iyensida yabaye ariko anababwira yuko inzego z'igihugu ziri ku kivi zihagaze neza kandi zibandanya ngo gukingira ibintu bisubire mu buryo. Imana irinde Uburundi niryo jambo yahereje. Imana irinde Uburundi. Wewe message y'umukuru w'igihugu yivuga ko iki? Ni message ikomeye cyane, ni message ya Sebarundi. Ni message yo guhumuriza kuko hari ibintu tudakeneye gusubiramwo. Niyo mpamvu tugira abantu baguma baturinda, baguma bakora ku bwacu kugira tugume dutekanye. Rero novuga neza yuko message Sebarundi yatanze arazi igihugu iyo cyavuye, arazi ibyo twahozemwo. Nakubwiye dugitangura ikiyago yuko aho hambere n'akantu katurika umuntu agaca agenda kuryama mu ntuzenya nejo biriko biraturika. Hari abantu bari bamaze gutangura baze dusubiye muri ibi. Hari aho turavugana bari bageze ekaraduganya mutenderi bo kumusaga mbwa mu nyuma ya message imaze kuza cya bituze bisigura neza yuko no munsi iyo turonse ijambo ry'umuvyeyi biraryoshe yuko uno munsi dufise aba indongozi usanga zitwitaho zitaho umutekano wacu, zitaho yuko meme no mu psychologiquement mu mutwe ugategurwa mu mutwe ukaremeshwa n'ibintu byiza cyane. Rero novuga neza yuko ndashima cyane ijambo nyine icubahiro yavuze kandi ijambo naryo ryarandemesheje mu kuvuga igisirikare avuze, ubushikiranganje hagati mu gihugu buvuze na nyine icubahiro avuze. Urumva neza yuko byari ibintu byiza cyane kandi byaranatumye nkejo amaze kuvuga twarabandanije du celebra ku nsinzi y'Uburundi. Insinzi y'Uburundi. Yego. Idaragiye ndambwiye ati baramze félicitations sana. Yego ndambwiye ati kandi tuza. Urabona asanzwe abahanze by'intambara ntabyamenyereye. Urabyumva hari abantu benshi bakuriho ngaha mu muji benshi burya tutababwira. Sico kimwe cyane natwebwe twaronse amahirwe yo kuba ruguru. Bantu bazi kusheke. Urabona mu gisagara ingene bimeze. Havuze amasase twacha twirukira mu nzu. Ruguru naho havuze amasase twava mu nzu tuja mu ishamba. Urumva iyo difference. Rero hari ibintu umuntu atabimenyereye ataronse abantu bace bamuremesha ati tekana ibindi bisana n'umwanya muto. Rero nk'abantu bashwanya avuga ati nibere rya yazi bisana. Yari ibintu byabaye bya insida aravuga ati nibisanzwe nta kintu nta kintu cononekaye gusa dusenga Imana nikikugweko. Naye handi kandi nahone witegura. Yarabamesha bavuga bati jewe ari umugenzi wa umupare wanje aba kumusaga. Umupare wanje Maria yambwiye ati je bwari ubwa mbere nitegurira gupfa kandi ntekanye. Ati none bamaze kumbwira yuko nakantu kabaye gatoya. None ko biriko biraturagurika reka ndindi. Yego. Simbuka ukaba witeguye bien uri yareze. Uvuga ati ni cyangwako nta ngorane. Uravyumva ni ibintu rero byiza. Umva neza yuko n'abarundi baramaze kugira capacité yo kwakira. Kandi n'ijambo n'ijambo ry'umukuru urumva neza yuko rirakigwa. Ni cyerekana ko biyumva namwo. C'est ça. Ubumwe bumaze kuba hagati y'inzego n'abanyagihugu cyangwa n'abene gihugu. Si anyabune. None ajya tweet cyangwa ajya tweet yose wabonye asirikirano hangana gute hari umwe atayifise bisigura yuko nituze. Uravyumva bro naho rero ndakubwira neza yuko no munsi ijambo ry'abakuru yego turagizera kandi tukaryakira turifata nkama. Wow, turifata nkama simbizi wasema vumba numwe mu basore novuga ko banakwagiriza burya ngo abantu baravuga ngo wiyegereje leta gose cyangwa ngo wiyegereje umugambo uri ku butegetsi. None utabiyegereje ushaka bigende gute? None se badufatira ingingo zose. Okay, abari bahungabanye bari barindiye ituze iva he muri leta. Bro umbiriza none amambwira abantu ati ndibaza ivyabaye umurundi wese bimubera ikigo. Reka ndagusomere message. Yande n'umuntu yandikiye message. Jewe mandaye gusomera. N'umuntu yandikiye message ibintu bimaze kuba ikigwa yahakuye. Urabyumva ni ikigwa yahakuye. Nitubone gusa nakubwiye ati nityo tubonamwe ibintu byo tuyibonamwe ibibi gusa mu buryo buri negative. Uburyo buri negative gusa tubibonemwo n'ibintu biri positive. Voilà. Uyu muntu yandikiye message ivuga iti Kibyo Salam ntamwe muri media
ntamwe muri media camwereka abantu ati none ko mwari mwataye ubwenge atacyabaye camwiyumvira mu gihe twoba twatewe igihe tuba twatewe ni muze dukunda igihugu cyacu ata amahoro nta munezero urabona bro kuko ibi byabaye abari muri ville bari babuze ubwenge kandi byashikiye amoko yose n'imigambwe yose nukuraba abarundi tugaca ubwenge kuko hari amahoro umuhururamwa mbwira hari umuhutu yashiye agenda vyimba ati je ndi umuhutu ngo ndanyaje hari umutusi yashiye vyimba ngo je ndanyaje hari umutwe yavyinze ngo ndanyaje bose kandi bakubitana amacere ngaba bakugongana n'abagonganya bateye imiduga samoko yose urabyumva baca barindira ituze rivuye kuri shara abantu bapinga leta hama mpuzwa gacurindira kandi ituze rivuye hehe muri ya leta nyene si hano tugwaye gute ako hari naho bashobora kuba bikorwa mwe na bamwe bonshwa n'abantu bande nibwo arumbwiye ati simbizi wewe umengo uyegereza nde sivyo arumbwiye niko babivuga jewe ndaza agaciro kajyo kubera leta yaraduhaye ituze duhungabanye imitima yacu yagiye urabyumva kuko la majorité ndabizi bari babahenze ngo M23 yateye wala M23 iri hiyo baranahunze none bari ngaho Uvira bagiye batekanye bagiye bivye n'amateleviziyo nga hari n'abashefu bagiye bivye inkono minja zo mu nkono abahungu bandi basigaye bari dogo simbizi urashobora kuri kurabesha wazi gituma nakubwiye mon frère none ni kaburimbo ntibagivye ivyo navyo harira nibivyo ni kaburimbo ayo makuru ari sawa rero umuntu yiba ni kaburimbo ico tokwiba niki ni M23 we muvyoko iwoko kaburimbo tubwizanye kuri je no ibamure jani okay voilà my brother abantu bivye gushika naho biba ni kaburimbo ninjya zo mu nkono ntibazisiga baranyitse nibo baza gutera Burundi iyo ni M23 kuravuga M23 iyo ndakubwira none ntibihari oya naho boza kuyitera gutera Burundi nibaza ko atohera muri base bohera hariya oya nibona yitera mu mategeko y'intambara batera amakambi ika base oya mu mategeko y'intambara utera atera ikambi nibaza biragoye ko rero bace bagenda bikubita ku gifuwa ngo nitwe bari ku makonti anonyme ariko bakoresha amakonti anonyme ngo nitwebwe bagaca ati ubwo nyene baratuza maze kuvuga baci ati guma hamwe uwuzi ko atarasohoka nigumire mu guma n'uwasohotse nasubire mu n'uwasohotse naye kubwera ababijejwe bariko mugabo abasirikare mpungu n'abandi bantu twebwe bituritse twiruka tujya mugabo umusirikare we yagenda kuri kiriyo biriko biraje kubizimya mon frère ni rundi rwego anyway ngiye kukubaza ikintu rero uyu munsi Burundi bwatakaje ibigwanisho nta bigwanisho bwatakaje na none ntivyaturitse simbizi none my brother aha ni tuvuge ukuri umviriza nta bigwanisho byaraturitse none ntivyaturitse fata yuko bijya ni nka bimwe bagenda kugirisha ama entraînement umva mu cyamba ntibabituritsa none yego ntibarasa yego si munition nigenda fata rero ko ari uko rero nakantu fata yuko umurundi no musi yabonye ko Burundi bufise ibigwanisho bikomeye nta kindi afise Burundi barafise ikigwanisho giturikiye ku Musaga nuri gihanga isijugumira biraheze nka bimwe byaba ibombe zaturitse Hiroshima ni Nagasaki aracavuka imibano yego ni kuvuga ngo uyu musi ashobora ko Burundi bufise igwanisho gishobora guturika ibujumbura no uri mu canku zagashika akavuga ati yego ari kintu ibaza nk'ico igwanisho noneho umuntu agikoresheje acerekeza ku wundi ibaze ivyo fatuko twabimenye yuko ivyo biganisho bihari nta bindi ikibazo cyo kubaza ese babandi bafise bitanye bazo no Burundi ntibashobora guhera ngaho bavuga ati katutere kiriya gihugu kubera haraga kese kavuye muri bya bike muri ya makese bafise ahubwo ubu bacha biruka sigurira no mbere no Murundi avyumve mon frère ahubwo rero numwe yahora yiyumvira ko yotera Burundi yamenye ibigwanisho Burundi bufise byari byo kandi urumva babonye kamwe niko kamwe kandi ako kamwe fata yuko ari nka hajya fata yuko bagiye nambari ku mudubugu fata yuko hari ku mudubugu ni minisio yose batwaya ntiyera hari batwaya ni kamyona zibiri zitatu none aba tipe artillerie iyo bagiye kwiga artillerie imwaro hariya cyari baza nka mwaro hari ka mwaro urabyumva za kamutwe nzara za kirundo canke reka we muzereka reka niyo mpamvu ya gisirikare mu Burundi wona ari kutaragira ngo ugende kurondera y'amakuru urayaronka none se ko byabaye barayatunyegeje ubu twayamenye twayamenye twabonye ko bafise bamenye ibyo bafise
mu gisirikare byo by'amakuru yabo ntayo barayanyegeje ntayo ariko twamenye ko hari ibigwanisho mugabo twamenye yuko ibyo bafise ari ibigwanisho Imana saho gutuma umwana ikibazo kindi umuntu ashobora guca yibaza yego ababeshwe yuko habaye incident mu gihugu yego bavyakire gute bafatiki nibiyakire umva bagi baramaze gucika intagondwa urumva icyo arico umuntu adashobotse amategeko w'icamaka ari urabona navyumva je nk'iyi karamu yawe nuko yo uyigonze yo voilà urumva no kubavuna aba bamaze gucika intagondwa bamaze kudadarara uvuze ngo bagorore boca bavunika rero nimba n'intagondwa usanga numva uvuze ngo bagonde baca bavunika ubashire ahantu hari ukuri nibikunda baramaze kuba intagondwa rero abo rero umaze kuba intagondwa rero uramureka n'ivyo azobandanya muri iyo myumvire yiwe sivyo abisazana apfa genda n'umuntu on est mortel turabaho tugasaza ibyo utonse yakiri kare ngo bikuriremwo wamaze kuba intagondwa nta kundi utakurika nta n'umwanya w'ubutakaza no umuntu waza ngo ndiko ndagorora nka Pacifique nazo bya n'intagondwa ntibikunda oya n'igikunda ujya byaraheze afite position yiwe nuko nyene ibarabara leta yubatse ntazopfa naribonye ibitaro byubatse ntazopfa nabibonye sobona abya ubwicanyi kandi wenyine aba yateguye oya ariko ashobora ibyapfa umuntu akisha uwundi akabivuga nabyo sikibazo n'umuntu habaticana ni he muri Amerika ntihaza umuntu akinjira ahantu mwiboti yakica abantu ubwicanyi bubaho mugabo hari ubundi bwicanyi nabivuze nikosa none ababivuze bro niyo diri yiwe bro ariko umuntu afise angira akoreramo ibintu byinshi iyo abuze container ayikreya afuma atanga idira ati genda unyururize naka kandi ebana rero niyo abahinga akunyuruje afise na GPS yaje ni Probox idafise ibiyo birabura iyo Probox shiramutora icica ngaha icigira ishimwe igitoro kuri station runaka iragenda hama ikija mu rukoko iyo GPS we urinde wewe womenya ivyo byose urabivuga bro tugaruka kuri bya bimenyesha makuru bivuga mu Burundi byo hirya no hino nabamenyesha makuru bamwe bimonopoliza Burundi yego message bo bahano ni yihe umva bajya ari kiyago nigeze kubona dernièrement utwa Scovia ari muri Sena y'u Rwanda uri ha mufaso no mu Rwanda yego yari muri Sena yaragiye kwishuza yaragiye gusaba ifu kawunga yareka kawunga barafise n'indagara zabo mbe zitagute zirura bazitagute zandagara kabucungu hari indagara kabucungu hari inzo bita hari mu Rwanda ziva mu Kivu nkeka haro induguru araziri oya ntazonze bo mucamake yaragiye gusaba ifu n'indagara muri Sena yaragiye gusaba agafaranga inde Scovia kuko hari ukuntu hari amakuru mfise avuga yuko leta ya Kongo kubera urabona yuko bijya binyamakuru byabo byarabibasira cyane bagadesinforma abantu mu nyuma naho Kongo irashobora kuba yitwaye ico bakoze bararetiye monetisation kuri ajya manoze y'amashene yabo bamaze kuretera amashene urumva ubu bakorera ubusa rero bari bagiye kwishuza hari amafaranga M23 iversa muri kiya kinyamakuru cyabo muri M23 itanga mu Rwanda ego itihereza kiya namba ari mama Gasabo kuko urazi neza yuko Scovia yigeze no kugenda kubagendera ibunagana bakiriza bunagana witonde Scovia numumenyesha makuru w'umunyamwuga impamvu ndabikubwira ko bari umunyamwuga nuko ari umuntu ashobora kuja kurondera inkuru meme kuri tera gashikayo mugabe iyo nkuru iri equilibre bandanya ho ugiye kurondera namba yaragiye kurondera makuru muri M23 nk'umunyamwuga yasegenda kandi no kuyarondera muri FARDC ego coco aho nimbaraho kanu kuba karabaye kandi nawe ubizi katatu nambuzi neza yuko uri umunyamakuru umunyamwuga uko niko bigenda equilibre de l'information rero ugiye ugatora inkuru y'umuntu umwe sivyo aho nta mwuga uburimo bandanya ho rugeze ngo yaragiye bisigura iki bage M23 irafise ingene ihemba pya kinyamakuru nico cyo nyene none Scovia nyene mu kiganiro muri Sena yabo yavuze ati ni Sena yabo ni Sena bayita Sena amateka oya ni Sena bayitwa nyene Sena wabo sindi bikora byose bigirwa n'umukuru w'igihugu wabo urumva ni ibintu nyene byakajagari by'urudubi oya reka kuvuga ko ari byo nuko biri bose barahira uramaze ko ari umusenateri ari imbere y'umukuru w'igihugu
ega ni senata ubasha nawe mwifise nuzi ko twebwe senata dufise ngaha iri kumwe n'amashinga amateka ishobora kwegura umukuru w'igihugu iyo umukuru w'igihugu yakoze amakosa mugabo sena yabo iza kurahira ati nyakubahwa twebwe turabakinagizwa baba urumva rero manake yaragiyeyo avuga ababwira ati wewe urumva bro ni wewe mwebwe sena genda mubwire guverinema nitaduha amahera muzokubaka amabarabara tubivuge habwa abene gihugu tubabwire baci mu bishanga voilà ati mugaba inkuru z'abaduhenze zo tuzokwivugira gusa bisigura ko nambu no munsi ibice 90% by'amakuru batanga ari amakuru y'u Burundi bisigura yuko ari abantu babahembeye kuvuga u Burundi no kuvuga na Kongo abo nabo sabandi urumva yuko arafise uwo bakorera bisigura yuko bobo bariko barakora amakuru ku Burundi baba bari mu vyunguka babibereye mu kazi rero urumva rero iyo umuntu ari mu kazi rero ico twebwe dukora umunyamakuru umesha makuru n'umuntu ari sanse gutanga inkuru iba ariyo kandi bitohoje neza kubera ofete ikinyamakuru kiri sanse yuko ari ico gitanga inkuru ibiri sûr verifiable yego sivyo rero umaze kumva yuko umuntu atanga inkuru ari uko yayihembewe urumva neza yuko afise no gutanga amakuru abatariyo rero ni twebwe rero bo kwerekana yuko ayo ivyo bintu bitangwa na masource yabo inkomoko y'inkuru abantu yuko ari abantu bakoreshwa n'amafaranga babivuga ari uko babihembewe ntibabivuga ngo nuko ngumwe n'igihugu aronye akeneye amakuru oya babivuga nko kubera bo bari ko baraca amafaranga uko n'amabarabara bubaka n'ibikorwa babyita ngo n'ibikorwa remezo nabyumvaye munabibyumvanyewe ntavyo bitwararika kubera bavuga bati ibi ntibituraba twebwe kubera n'amafaranga yabyo mwaduhaye ivyo bivugiye muri sema urabivuga mon frère bisigura rero yuko rero uyu muntu ariko aravuga ivyo ni juste tobe kwerekana ati aya mafaranga muri ko murajya muzoyaruka kuko umunsi gusa baba kaguye yuko baba bari ko barakorera amafaranga kugira batyoze ikindi gihugu bambike bari ikindi gihugu muri ico gihe natwebwe dushobora je nigeze kwandika diamati bandanya mutubeshera mugabo tubuni twamara gushira ninasubira nari mazigiye ntakora bino biyago dufise ukuri kwabo kwinshi twebwe twinumiye kubera twe bitaturaba mugabo pusi ni babandanye badushira ko ibinyoma ukuri kwabo tuzogushira hanze urabona neza yuko no musi abanyamurenge baheruka ngaha hari ukuri bashize hanze hari umunyarwanda witwa Badrama hari ukuri yashize hanze n'abandi urumva bisigura neza yuko rero ubu bakabandanya ni platform zabo bazikoresha mu binyoma ko baba babihembewe mugaba cyamenye yuko ngaha natwe ziya platform nyene bakoresha ko turazifise mugaba twe natwe dufise ukuri kwabo bibaye ngombwa nazo uko kuri kwabo ari bo nyine bazoba babitumye kandi bizobabera nabi kubera bo ntibakeneye ko umunyarwanda amenye ukuri bice bababaza rero nawe simbizi wovuga ukuri kwawe kumwe mu binyegeje nawe ntiworyohe voilà namba rero bakeneye yuko systeme yabo iguma yibereye uko nyene nibirinde kudushira mu binyamakuru byabo cyane birinde kukuvuga none banakubesha cyane ntaco nibabandanye hama tuzoza ngana tukuri Utamu podcast ntibazoba bazwi nuko natwe bukuri kwabo tugize iki mu kuvutsa no gushize hanze simbizi rero dusozera uyu munsi Uburundi bukomeje gutera imbere mu bikorwa ibi nibi nabiriye niye message woha abarundi niye message woha wa wundi atari mu Burundi mwakenoge mbono bwa yuko uno munsi Burundi babanda numva n'Uburundi n'ubw'abagabo bikobera biragaragara mu nkomezi utabana yuko n'ubu nitwe dutwara Union Africaine berekana abarundi aho bari hose b'umutima bakomeze gushira ikizere ku ndongozi zabo je ino message mbona no bahereze kuko aho tuja ni heza cyane kuko novuga neza yuko igihugu cy'Uburundi kiriko cubakwa na beneco atamfashanyo ziva hanze urumva neza yuko ini maturité turiko turagira novuga neza yuko buri murundi wese haba ubindani n'uba hanze
yokomeza ntitugitunzwe na mfasha mugabo no musi turiko turagereza kwifasha kugira dushobore kugera kuri yambona kazoza kubaho twifasha ntaza ati papa utamu nta rasiyo mfise ubwa mbere igihugu cyose cyaboboteza muzee cyari bikomeye cyaboboteza kabisa boboteza urabitse Said bamwe mbayibobo riva mu kuboboteza twabayeho igihugu kiboboteza uno munsi urabe generation yiharu surtout avec une bonne ekofo bazanye uno munsi abapeti bakora bazi kwipambanira amana kera tuye twariga watangura kumenya ubuzima kubera bo wiga d'abord uzi kuzosaba akazi muri leta mugabo uno munsi umwana ashika mu mutwe wiwe ashika mu windwi azi neza ati mu 9 hakamba bana nje bitakwaci na rero ndakubwira neza yuko ati uno munsi baramaze guhindura system ituma twibako kugira ubeho rero wigaba ukigaburira naho ba wifasha naco ndagusaba ebana ni service unkeneye n'ivyunguka nugufashanya mu service apana kwanza uvuga ngo jewe ngo nkeneye ibihumbi 10 ngo ndapande kuri wewe ngo simbiza atabimpaye ndapfa ubu rero novuga yuko rero uno munsi namba uburundi butwa namba uburundi aribwo buruko baratwara Union Africaine nibaza yuko ibihugu bya Afrika byose byo kwigira nyene uburundi buruko burabaho nico gihugu conyene urabona dufate nk'ikibazo c'igitoro urabona imyaka kimaze yego urabona ngene mengo simple simple chose kabisa ikintu gisanzwe ikintu gitowe turabitahura uravyumva igitoro niraje twimba tucimba uravyumva muze tukigurira hanze buke ikibazo tugenda tugikemura urana avec igitoro passe avec Sopebu nuko by'ibitoro tabikurikirana namba gwa dafise déplacer nushobora kubona ako simizi uranasoza kwa makano neretse gestion ya crise toi turimo oya ndabina nimba kandi bikaba normalize man kaba simple nyere tugatahura yuko ikibazo ari cyatahura ya ni nk'ibi rero byanaba ibibombe biraturika ijambo gusa bigatahurwa novuga neza yuko rero uku kuntu abarundi bari kubarubakwa mu mitima surtout mu mitwe yabo nivyo Afrika yose yo kwigirako turonka abantu burya Afrika iratunze burya Afrika iratunze ni jambo rikomeye rya Simbizi wa Semavumba Idrissa ariko Idrissa abantu bakeneye kuzomenya uburiwe neza na neza kuko jewe mfise amakenga abantu bakumenye nkeka umaze gufatisha ku mbuga hwaniro umaze kufatisha ndashirondeye oya amafaranga uranayafise amafaranga urayafise so ni ibintu byinshi tuzogenda tuyaga nawe kumbure muri kazoza nta ngorane papa utawe ndagushimire cyane kuri kino kiyago duhaye nanye ndagushimiye cyose igihe cyo uzonkenera je niho nzobanye witeguriye commentaire kuza kuzishura zizokurikira uzozishura ntangora ndazikunda cyane wakoze cyane rero Simbizi wakoze cyane gukurikiranye kino kiganiro nizere ko no mu bindi biganiro uzogenda ukurikirana ibiganiro byacu ni muri Utamu Podcast aho tuba dufise abatumire batandukanye bamwita Simbizi wa Semavumba ubwo mu minsi zazo tubwira Semavumba wariwe azotubwira n'impamvu yahisemo kwitwa Simbizi wa Semavumba Imana ibahezagire merci beaucoup monsieur Simbizi asante sana